Haleluya. Bene data ndabaramukije amahoro ya Kristo Yesu nabane namwe. Muri kumwe na Françoise Habonayo. Nshimiye Imana data wa twese impaye kano kanya kugira ngo tuganire. Reka dusenge. Urakoze mwami Yesu. Imbere yawe ndakwinginze ngubane natwe. Ushoboze mwami Imana muri kano kanya ngiye kuganira n'ubwoko bwawe. Mu izina rya Yesu umuhemu wawe mwiza. Andongore kandi ahezagire uhurikira wese ahari hose. Urakoze mu izina rya bugera Yesu. Amen. Bene data, uyu munsi nje kuganira namwe ku kintu Imana yambwiye. Maze iminsi ndiko ndasoma amajambo y'Imana ari mu gitabo c'ibyakozwe n'intumwa igice ca 9. Murahera hariya ku murongo w'10 muze kugeza hariya ku murongo w'18 n'amajambo avuga ku muntu yitwa Ananiya. Imana yamutumye kugenda kurambika kw'ikiganza kuri Sawuli gihe Sawuli yari yamaze guhura n'umwami Yesu, hanyuma ngo agaca afatwa n'uruhumyi akamara iminsi 3 atabona. Aha rero tubona uwitwa Ananiya, Imana iramutuma ati genda muramusanga hariya, iramugenekereza haza kumusanga kandi iramubwira ngo ariko arasenga, kandi iramubwira ngo nawe nyene mu nzozi yabonye ko uwitwa Ananiya ahava aza kumurambika kubiganza agaca ahumuka. Rero Ananiya acatangura kuvuga atari ku mwami, uriya muntu ko ndamunzi ko amajambo menshi mabi yatikije ubwoko bwawe cane, ni gute jewe nogenda yari? Imana ishimwe. Yesu aramubwira ati pfa kugenda, ati uriya ni igikoresho canje nitoranirije azotwara ubutumwa bwiza mu mahanga. Ananiya ngo acaragenda asanga ariko arasenga koko kwa kuntu umwami yamubarira, aca murambika kw'ibiganza aramusengera. Bibiliya atubwira ngo ibimeze nk'ibikaragashi bica bimuva ku maso. Haleluya. Ngo aca yuzuzwa mpemu yera. Imana ishimwe. Yujuje mpemu yera, hanyuma ngo aca aramubatiza. Ayo majambo niko avuga, muze kuyasoma mu byakozwe n'intumwa igice c'9 muhereye ku murongo w'10 gushika 18. Bene data, Imana ishimwe. Imana yabonekeye Sawuli niko nawe yo kubonekera. Kujya yabonanye na Sawuli ntiyari kwarondera Imana habana mba. Sawuli yaragiye kugira nabo ubwoko bw'Imana, ariko mu nzira ahura na Yesu. Yesu aramwiyereka. Imana ishimwe. Aca mutera uruhumyi. Ubwo ruhumyi rero yarumaranye iminsi 3. Imana ishimwe. Hari igihe uba ahantu wenyene, atawundi muntu muri kumwe, uri kumwe na Yesu wenyene. Sawuli yabonanye na Yesu muri uyo mwanya yari atabona, yamenye gusenga, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo igihe Ananiya yatumwa iyo Sawuli ari, yaravuze ati ariko arasenga. Imana ihabwe icubahiro. Rero Ananiya aca aragenda yubaha Imana, aragenda aramurambika kw'ibiganza baca arahumuka. Imana ishimwe. Amaze guhumuka nanone ngo aca yuzura mpemu yera. Haleluya. Kandi ngo amaze kuzura mpemu yera ngo aca nanone arabatizwa. Yesu nahabwe icubahiro. Uwagendeye Sawuli nawe uyu munsi niwe yo kugendera, kandi arabishoboye kukugendera. Imana nihabwe icubahiro. Nshatse kuganira nawe wewe witwa mukozi w'Imana, wahamagawe n'Imana. Ndakugereranye na Ananiya, uyu umwigishwa wa Yesu Kristo. Ananiya yari yarigishijwe na Yesu,
yabaye ku birenge bya Yesu aramwigisha, hanyuma aramutuma. Nawe we Yesu yarakwigishije, nico gituma nawe Yesu anashaka no kugutuma ukagenda ukavuga bya bindi yakwigisha, bya bindi yakubarira. Ndagomba shimire Kristo Yesu asumba byose, yaduhamagariye uyu murimo wo kuvuga ubutumwa bwiza. Icyo tuvuga icyo twigishijwe n'umwami. Haleluya. Burya na Sawuli amaze guhumuka yaciye atangura kuvuga Imana. Kubera iki? Kubera yuko yayibonye. Yesu nahabwa icubahiro. Mwene data uri kurankurikira, maranye iminsi ndiko ndiga ku kuntu Imana ivugana n'abantu. Imana ivugana n'abantu uko yavuganye nawe, uko yavuganye nanje, uko yavuganye na mwene data wundi. Imana nishimwe, Imana nivugana natwe. Imana ihabwa icubahiro. Turiko turabona Imana iri kwiravyura canke ikangura abantu benshi baza bavuga ubutumwa bwiza bw'ubwami. Imana ishimwe, uyu munsi ntawovuga ngo mfise umuhamagaro, ngo none ngo nabuze ingene nkorera Imana. Imana yaruguruye inzira, kuko niyo nyene ibigira kandi nibwirura. Imana nishimwe. Kera hariho urutonde, ukaba woshobora kuba ushaka kuja ku rutonde rw'abemererwa ko bashobora gukorera Imana, ahandi naho ukaba woshobora kuja ku rutonde rw'abo bidashoboka. Ivyo bivana n'amadoktrine y'amashengero aho abantu bakuriye. Turavye hariho ahantu usanga yuko bidakunda kabisa, hakabona ahandi usanga abantu bose bugururirwa kuvuga ubutumwa. Ariko ico nje kuvuga uyu munsi, nje kuvuga ngo waba uri aho kumbure bigoye, waba uri aho vyemerewe canke abantu bafise uburenganzira bwo gutanga umuhamagaro bakawakira bitagoranye, aho uri hose ikigira ico kimara, raba ko ari data yaguhamagaye. Niba ari data yaguhamagaye ntugire ubwoba, kuko yaguhamagaye irazi ingene izogukoresha. Igituma mvuga uko ndabivuga nihereye ko nsa n'ushima Imana yuko Imana itabesha, Imana ivuga ukuri. Hambere aho umuntu avuga ati yamara jewe Imana yarampamagaye, abantu baravyumva bati mbega kajya kana kasaze. Cane cane ko nabivuga ndi umwana, kandi bikaba ari ibintu nyene biboneka nkaho mbega ntibisobanutse. Ariko ndashimira Kristo Yesu, bidasobanutse Yesu arabisobanura. Apfa kuba yaravuze gusa, igihe gishitse birasobanuka. Igihe Yesu rero yampamagara, naramubaje nti none ga data, jewe ko ndi umuhererezi mu nzu kwa mama, ko ndi mu bahererezi, kandi nkaba ndi umukobwa, kandi nkaba ndi umunyeshuri. Ibyo byose byari ibintu bikwaniriza hamwe kuvuga ngo ntibishoboka. Ariko Yesu aravuga ati humura, birashoboka. Avuga none bishoboka gute, byongenda gute? Yesu aravuga ati ntugire ubwoba, kuko uwo nzogutumako aba ari uzobwira, ico nzogutuma aba ari ico uzovuga. None wumva bigoye ki? Nca ndavuga nti okay, ko ari uko rero numva bitagoye. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Igihe carageze, Yesu akora nk'uko yabigabiye. Uyu munsi nshobora guhaguruka nkavuga nti Imana ihabwa icubahiro, kuko inzira zose niba zifise. Haleluya. Imana yacu niyo ifise inzira zo gukora ibyo ishaka. Data nahabwa icubahiro.
Ananiya iki gihe yagenda gusengera Sawuli, ni Imana yamubwiye ati genda ca hariya mu nzira igororotse ugende, urasangaho umuntu yitwa Sawuli ariko arasenga, umurambike ku biganza. None hari ikindi Ananiya yabwirizwa kumvira, akagenda agaca aho hantu Imana yamubwiye, akagenda agaca akora ico Imana yamubariye. Akoze ico kwari kumurambika ku biganza gusa, ibisigaye Yesu Kristo akikorera wenyene. Yamurambitse ku biganza ngo ibimeze nk'ibikaragashi bica mwumva ku maso. Nanone arahumuka, haleluya. Nanone aca ngo yuzuzwa mpwemu yera, Imana ishimwe. Hanyuma amaze kuzwa mpwemu yera, Ananiya ngo aca aramubatiza. Muri iyi minsi hariho umuntu, mbega si umwe gusa ahubwo ni benshi, ni benshi cyane bariko baravuga ubutumwa bwiza, bahamagawe n'Imana, babonanye n'Imana, irabagirira neza, ubu bariko baravuga ubutumwa bwiza. Muri abo ndagomba nze kuvuga umuntu umwe, ndabivuge nk'uko Imana yabimbwiye, ntitayeho ingaruka bishobora kungarukako, ariko ndagomba jewe ndiko ndaviza kuri l'objectif canke ineza ishobora kuvamo, naho homviramwo inabi nyinshi, ariko niba hariho ineza bishobora kuvamwo, iyo niyo nkurikiranamo. Imana ishimwe. Muri iyi minsi hari umukozi w'Imana, ndamuvuge gutyo, ariko aravuga ubutumwa bwiza, hama ariko arashinga intahe, avuga ibintu Yesu yamweretse, cyane cyane ko avuga ko yahora ari umukozi azi ngo akorera Imana, ngo kandi asanga yakorera Satani. Uyo rero ariko aravuga kandi amaze kuvuga ubutumwa henshi, hariho shenge ariko aravugirako. Hanyuma uwo mukozi, uwo muntu w'Imana avuga yuko ari muri Uganda, kandi avuga ko ari umurundikazi mugabo ari muri Uganda, kandi akavuga rwose ko yahora ari umupasiteri. Hanyuma akavuga ukuntu Satani yamukoresheje, aravuga ibintu byinshi cyane. Abatamwumvise nta kundi ngira canke ngira ngo muzomwumva, ariko ndiko ndabwira abamwumvise. Kubamwumvise rero co kimwe nanje naramwumvise, numva ukuntu ariko aravuga ubutumwa, avuga ukuntu yakoreye Satani azi ngo akorera Imana. Urumva wewe yari umupasiteri, hanyuma ngo akabona ibintu byinshi cyane mu nzozi, ngo akabona ngo ahabwa inkomezi, ngo yambikwa ibikomo ku maboko, ngo hanyuma hageze kwigisha ngo yamanika ukuboko gusa, ngo abantu bose bagatangura kuzuzwa, agitangwe kuririmba gusa, ngo ku buryo bw'uko abantu bose bace bamukonganira ko bakamukunda, bakumva ko emwe nta muntu afise amavuta nk'uyo muntu. Naramwumvirije aravuga ngo ibyo byose yabihabwa mu nzozi. Ibyo bikomo wumva ngo yambikwa, yabibyandikwa ku maboko, yabihabwa mu nzozi ajyana. Ubirabye ku maboko ntavyo yaba afise, ariko mu nzozi ngo haje abantu barabimwambika, ngo bakamwambika ubushobozi. Aranavuga ingene ngo yaraguruka mw'ijoro, akava muri Uganda agashika akagenda muri Tanzania aryamye. Mubyumvirije muzovyumviriza, ariko sinje kudetaya ibyo avuga ni byinshi, avuga iby'ubuzima bwiwe. Uyo mukozi w'Imana rero
ariko arashinga intahe avuga ingene Satani yari yaramuboshe amubohera mu nzu ngo yari amaze imyaka 3 adasohoka, ngo kandi n'abantu nyene ntiyabonana n'abantu. Rero mu rundi ruhande ariko arashima Imana ko ariko arabohoka, kandi ko yamenye ko yari mu nzira itariyo, ko yari yarayobye, ko yahora akorera Satani, mugabo yitwa ngo umupasiteri afise ishengero kandi afise n'abantu benshi bamuyoboka. Reka ngaruke rero ku ntumbero. Nababwiye ko nanje namwumvirije nkuko n'abandi bose bamwumvirije, kandi jewe ndamwumvirije natangaye cyane, kuko numva ari ibintu ntarinzi, numva ari ibintu, kuko narabona abantu bavuga ubutumwa canke bakaza nkabona abantu bose baciye nkaho umenga mbega womenga ni ubushobozi bw'Imana bwinshi buhari, abantu bose ukabona bagwa hasi, abandi bagira gute, ariko ntangazo kumva yuko yavuze ati ubwo bwari ubushobozi yahawe n'abamarayika, ariko abo bamarayika batari abamarayika b'Imana, bari abamarayika ba Satani. Aho bene data nagomba kugira ngo twongere tugaruke turabe, yakoreye Imana cyane, yasengeye abantu benshi ndetse n'abapfuye ngo yarabazuye. Hariho umwe yasengeye ngo yagwaye yapfuye hanyuma yongera abamuzima. Ibyo nibyo nakurikiranye ku mavideo yiwe, n'abandi ndazi abamukurikirana, kuko n'ubu baracavuga ntaraheza, bariko barabibona. Jewe rero ncambwira uwundi muntu ndamubaza nti wewe uri mu Buganda, uyu muntu uramuzi? Ko avuga ko ari umupasiteri yakorera Imbarara, uramuzi? Hama rero uwo muntu arambwiye ati kada ntawe nzi. Ati none avuga ibiki? Nca ndamudondera ibyo avuga ko no kudonda inkuru ndabizi. Nca ndamudondera ingene ariko aravuga yuko yakorana n'imbaraga z'ikuzimu, ibintu byinshi cyane. Hanyuma ndamubwira nyine ibyo nashoboye kumubarira. Iyo muntu aravuga ati yamara umuntu mwitondere. Ni kubera iki? Ngo ngo mwitondere ntawesha, nimwumvirize nawe, nimwumvirize. Hama aravuga ati jewe onye nta nibyo nta n'umwanya notanga ndiko ndamwumviriza. Ni kubera iki? Ngo kubera yuko jenzi Yesu nizeye wari we, ngo ibyo bindi ntavyo akeneye kumviriza. Ngo ndamurugikira ama video yiwe, nibara nk'umwanya basuze kuvyumviriza, kuko numva umenga abantu bose bakwiye kuvyumviriza kugira ngo bavyumve. Kubera yaradenonsa abantu benshi bakora uyu munsi, ukabona umenga bakorana n'Imana kandi atari ko bimeze. Rero jewe rero nshangira inzozi rero inzo zanteye nsubira kwibaza kubw'ibyo bintu byose numvise uyu muntu yavuze. Nabonye ubona ko uwo muntu mbona ariko ndamugaburira bambe nariko ndamubwira nte akira iyi video genda wumvirize, uyu muntu avuga ibyiza, umuntu avuga ibi nibi. Rero mu nzozi nca ndota ndiko ndamuhereza isahani wa mugore nabaza, ndamuhereza iyo sahani ngo yarimo ibiharage. Hanyuma ivyo biharage hejuru ngo hakaba harimo ibintu byera. Abakunda mayoneze ngira ngo murabona mayoneze ingene isa, nkabona umenga je nabona ko ari mayoneze iri hejuru. Hama ndamuhereje, ngo ndamuhereje arabiraba gutya, abiravye yongera aranda. Hakwibatsa kubera iki agize reaction nk'iyi. Nanje cangenda kuraba muri ya sahani ndamuhaye. Yesu we, ndambona ni ibiharage bihiye bikaranze neza, ariko hejuru harimwo ibikorogwa.
ibikorwa biri hejuru kuri ibyo biharage. Ca numva ndababaye, numva ndatangaye, ibi bintu byavuye hehe? Mwami Yesu we, niho nasenga. Senze rero Imana ica yongera mw'ishuri ati mubona vya bintu wari kuramuha, vya bintu wa muntu w'Imana ariko arababarira, si za video uhereje kumuha. Ahubwo none zirya zirimwo inabi ki? Inabi iri hehe? Imana irambye ati mube maso cyane mwitonde, kubera yuko Satani wewe, Satani ntibimuhangayikishije kubona abantu bariko barashinga intahe, ariko hari akantu abazi yashizemo. Niba ashinga intahe z'ibyo Satani yamukoresheje, abantu bose bakabyumva, nibisanzwe kuko Satani n'ubu aracakora n'abandi aracabakoresha. Ariko icyo ashaka ni kugira ngo ba bantu b'Imana bamwe bahagaze neza mu Mana nabo bagwe. Ndavuga nti ibyo bintu bigenda gute? Ni hehe yoba yatumye abantu b'Imana bogwa? Imana icirampishurira, mwene data uri kurankurikira umve, sindiko mpinga uriya mukozi w'Imana, apana. Sindiko mvuga ngo nareke gushinga intahe, oya. Ahubwo ico ndiko ndavuga wewe wamaze kumenya Yesu Kristo, ube maso, wumvirize, wakira ibyo ukwiye kwakira, ibyo udakwiye kwakira nabyo bireke. Kuko Satani hari araza akaza agashiramo ibyiwe. Mu ntahe z'uriya muntu w'Imana arashinga intahe byinshi by'ibyo Imana yamufashije. Ariko ku rundi ruhande abantu b'Imana nabo babyumva, batari mu ruhande rw'abakozi ba Satani, hari hahandi hantu bishaka kubakwega, bikabajana muri confusion, bikabatuma bahungabana mu kwizera. Aho rero niho nibyo vya bindi Satani nawe aba yashize hejuru, kuko abashaka uriya nawe nyine ahungabana. Uti ibyo bivugira bikuye hehe? Numvirije intahe ziwe, yaravuze ngo umuntu wese asenga yishimikije ibyo muri Ancien Testament. Yaravuze ati umuntu wese asenga, tuvuga ugasengesha amazi, hahandi ushobora kubwira umuntu agwaye utifata igikombe ushiremo amazi ukagisengera, hama ugaca uvuga uti nywa, aya mazi aza guca hose, ubushobozi bw'Imana buca bukoreramwo, indwara yawe irakira. Aravuga ngo abantu bose bakora ibyo bintu ngo mwarazimiye ngo mbega yavuze ngo iki? Ngo murabapfumu. Aho icyo kiba kimwe. Aho muri urwo ruhande hariho babikoresha ari abasataniste pe. Hakabaho n'abandi babikoresha barongowe n'Imana kubikora gutyo. Rero urumva ibyo biratandukanye. Hama handi naho aravuga ngo umuntu wafata handi uri kurasenda abadayimoni ukavuga ngo mu izina rya Yesu Kristo ngo ndaguturira wa mudayimoni we, ushe mu izina rya Yesu, ibiki n'ibiki. Aravuga ati ati umuntu wese atwika Satani, atwika umudayimoni, ati uwo wese yarazimiye. Ati ntitwahamagariwe kubaturira, ngo twahamagariwe kubirukana. Ati Yesu yarasenda abadayimoni mu bantu, ntiyigeze abaturira. Ibyo ndamwumva cyane. Hanyuma aravuga kandi ikindi naco, aravuga ati bariya abantu ngo basenga batema, basenyura, bagira gute. Nabajije umuntu arambara ati ibyo bintu muri Uganda bireze cyane, ati abantu baratwara inkoho mu isengero ngo bagiye kurasa Satani, baratwara imipanga ngo bagiye gutema Satani, ngo ibyo bintu muri Uganda birahari. Urumva ko ibyo bintu atari byiza. Ariko kandi ku rundi ruhande hariho abandi bantu b'Imana, wumva ubu turahamagarira umuriro w'Imana,
uturire abo badayimoni bave muri uyo muntu. Igihe kimwe nigeze kuba turiko turasenda abadayimoni mu muntu, ndibuka nari umunyeshuri, hanyuma kubera yuko je naratinya ibintu by'abasazi, naratinya nyene ibintu nkamwe n'ibyo. Rero nsanga aho abantu bariko barasenda abadayimoni bari mu muntu, hama rero bambonye baca bavuga ngo yo Imana ishimwe, ngo we Satani uragowe, ngo herabiyo ndi musoda wa Yesu ngo araje, ngo yo barajesha. Hama rero nanje ninjiye mbonye ibintu ariko aragiragira, ntangura kugira ubwoba, urumva ko nari umwana, ntangura kugira ubwoba nigigwayo, mbona ngira ibintu byo kuva misa nigigwayo, nza numva aciye avuga ngo 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 karatinye ngo numva aciye antwenga gutyo, ubwo nyene numvira inkomezi, mw'izina rya Yesu, nje ntinye, mw'izina rya Yesu ndahamagara umuriro w'Imana uturire wa dayimoni muva muri uyu muntu munyene, mw'izina rya Yesu. Maze kubivuga gutyo naciye mbona agira gutya nkahamenye umwinga arahiye koko, arahiye ndamutunga urutoke, mw'izina rya Yesu Kristo, mw'izina rya Yesu umuriro w'Imana uguturire muvemwe, mw'izina rya Yesu. Aca arabohoka. Rero uyu muntu w'Imana nawe atubwira ngo abantu mwese ngo muturire abadayimoni, ngo mwese ngo mukora ibitari byo. Ndabibutse yuko muri babandi bene data mwirirwa murasenda abadayimoni, niyakubwira uko urumva uca wumva umenga urahungabanye, ntuzosubira gusenda abadayimoni muri ubwo buryo. Et pourtant twarabikoze, abadayimoni bava mu bantu baragenda. Rero hari ibintu byinshi cyane, urumva ndiko ndavuga nti wewe ariko arabwira abantu bahagaze mu ruhande rwa Satani, ariko wewe uri kurabyumva uhagaze mu ruhande rw'Imana, ntuhungabane, ahubwo raba Imana mugendana nayo iyariyo. Hama rero ikindi kintu nabonye Satani ariko arakora muri izo ntahe ziwe, yavuze ngo ntimukishimikize ku bya Ancien Testament, ngo ntimukishimikize ngo ntimukagere kirenge mu ca Mose, ngo canke mu ca Eliya, ngo kwa kundi ngo uvuga ngo Eliya yaramanuye umuriro, canke Eliya yagize gutaha inge nanje ndabikore. Urumva muri indi jambo Satani ariko arigisha abantu ati ntihakagira ibintu ukura muri Ancien Testament usome muri Nouveau Testament gusa. Or ijambo ry'Imana ni rizima guhera kuri Ancien Testament gushika kuri Nouveau Testament. Rero aho naho nabonye ikibazo gikomeye cyane. Urumva niba Eliya atakubereye akarorero, niba yarasenze agakoreshwa biriya, niba Eliya atakubera akarorero ntaco bitwaye. Ariko niba reka mvuga aka kantu mu ntahe zanje, abantu mwankurikiye, hari igihe kimwe Imana yigeze kumbwira ati nawe tunganya ibintu byawe, harageze kutaha. Narababwiye twari babiri, jewe n'uwitwa Noadiya. Hama ico gihe ndavuga nti Mana, ko mu ijambo ryawe hariho umuntu yitwa Hezekiya yarasenze, wamutumye kumuvugishwa Yesaya, hama arasenga umwongera imyaka 15 yo kubaho. Mwami Yesu, ntinanje ndakwinginze unyongere iminsi mbe ndagukorera gusa Mana. Ndakwinginze unyongere niba ari umunsi umwe, niba ari ukwezi, niba ari umwaka, niba mbe ndagukorera gusa. Twasenze uko, Imana y'ububasha yarabikoze, n'izi saha ndacariho mvuga Yesu. Urumva ko sinishimikije none umukozi w'Imana Hezekiya ibyo Imana yamukoresheje. None uyu munsi umuntu yoba ariko arumviriza ntaho uwo muntu w'Imana ariko aravuga ngo ntihakagira uburorero dukura muri Ancien Testament ngo tubwirizereremwo, wumva ibyo bintu ari ibyo. Niko bene data niko ndababwira nti rero nimuze mugabe, kuko Satani wewe
ntahungabana ngo nuko abantu bariko baravuga Yesu, ntahungabana niba abona yuko harimwo kimwe gusa kiza gutusha abandi bahagaze mu bwami bw'Imana hama bakaca babuvamo. Yona kureka ukavuga n'imyaka yose ukazovuga mugabo puruvi yuko hari akantu kaguma gafata wa wundi yarahagaze kamusubiza hasi. Bene data tugabe ngire ko mbwira inshuti zanje mwese muriko murankurikira canke n'abazonkurikira mu nyuma, umuntu wese yamaze kumenyana na Kristo, akamenyana na Kristo, akuzura mpemu yera, akamenya ubucuti bafitaniye n'ingene bagendanye n'uyo Yesu, aba ari we wizigira wenyene, aba ari we wizigira wenyene. Ibyo bindi byose wumva, naba ari abantu beretswe, naba ari abantu babonanye na marayika, naba ari abantu bagize gute, ibyo byose uko uzovyumva sikubwiye ngo ntuvyumvirize, uvyumvirize ariko ubisuzume. Imana ishimwe ko data yaduhaye mpemu yera, nta kintu kizotwinyegezamwo ntitukimenye. Ndababazwa rero n'abo bantu bose bumva ibintu byose bavuga ukakira ukasama byose ugashiramo. Nanje Yesu ndamushima yarantabaye, kuko nanje nari ntangwe kuvuga nti yo ndagowe ni mwami we nimbabarira, nti yo ndapfuye mbega yemwe nanje. Aho rero ndababwire bene data, hari haheze iminsi mbajije gusengera umuntu yarari kure, yarari Gitega, urumva ndi muri Swede ariko urumva Gitega hari kure. Mperutse kumusengera yaragwaye ibibyimba mu nda. Ndavuga nti rero umviriza, Imana yacu irakora kandi nta limiti igira. Nihitana amazi, ndamubwira afata igikombe ashiremwo amazi. Ndavuga nti mwami Yesu ndakwinginze kubwo ubushobozi bwawe, inkomezi zawe, shira ubushobozi bwawe mwami Yesu. Aya mazi uyu muntu niyo yanywa, uduzo kwizera kwiwe, yumve ko ukuboko kwawe kwamukozeko. Mwami wanje ukuboko kwawe kumukoreko, aha aya mazi azaca hose, akureho imicafu yose iri mu nda, akire. Bene data twaheje kuvuga ngo amina, acararyama. Bukeye yaje nshinga intaha ati nukuri uyu munsi ndi ku kazi, bya bintu byose byakize. None ndakubwiye maze kumvira ntahi wo muntu w'Imana, narapfukamye ndagowe Yesu naracumuye, Imana babarira. Ariko Imana imusuye kugaruka ikanyereka ati we muri mubiki, raba ingene uri kuratukwizera. Imana niyo dukorana, ntabwo dukorana n'abantu. Rero naciye nsanga nti aha rero harimo guhungabana gukomeye cyane. Satani mubi ariko ahungabanya abantu cyane. Uyundi munsi twariko turotsa inyama hanze, hanyuma uwo munsi imvura irakungabana, imvura igomba kugwa. Ndavuga nti ariko Yesu kubera iki ko turiko turotsa kandi dukeneye izuba ntidukeneye imvura? Nca ndavuga nti ubu rero none ko na Eliya yahagaritse imvura, erega natwe mu izina rya Yesu twabivuga kandi bigakunda. Nca ndavuga nti mu izina ryawe gera Yesu ndakwinginze kubw'ububasha bwawe, aha hantu turiko turakorera imvura ntihaba, kuko turakeneye ko ibi bikorwa tubikora. Uhengeye duhejega mwami Imana, imvura icigwa. Nukuri bene data, abo twari kumwe bo bishingira intahe, niko byagenze. Imvura aho hantu ntiyahaguye. Imana y'ububasha yakoze ibikomeye. Rero niko navuga ikintu cyitwa kwizera bene data. Imana yo mwijuru ifise ububasha bwo gukora ikintu cyose ishaka. Si ukuvuga ngo dufashe akarorero ka Eliya twizeye Eliya, apana, twizeye Kristo Yesu. Ariko kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ukora yakoranye n'abakera ni kwikorana nabo. Uko Imana yari irejo n'uyu munsi ni kwiri kandi ni kwizokwama ibihe byose. Aho rero nariko ndabwira gusa aba bakurikirana ibintu byinshi cyane bica ku internet. Tube maso tugabe, kuko burya
satani ntiyicaye, satani ntiyicaye, icyo agomba ngo abahagaze bagwe, abahagaze bagwe, kuko abaguye bo baraguye, basigaye ko Yesu yabavyura bakava mu businzire bakavamo, ariko abahagaze bo satani niba ariko ararondera. Rero mwene data uri kurankurikira, ube maso ugabe mu izina rya Yesu. Hanyuma nongere mvuga ikindi, buriya umuntu kubera avuga Imana canke ariko arashinga intahe vy'ivyo Yesu yamweretse yamubwiye, ntibisobanura ko azi byose bene da. Oya, ntibisobanura ko azi byose. Kandi ikindi naco, mbwire na bene data bavuga ubutumwa bwiza, twige kuba honete, tuvuge ico tuzi, ico tutazi naco tuvuge tuti nukuri aha hantu sindahahamvya. Hariho akantu yavuze muri iyi minsi nasomye, sinzi ko ari kuri video y'icumi sinomenya, ariko muzokumva. Yavuze bariko baramubaza bati ku byo kwisiga kugira ama maquillage n'ibiki, bariko baramubaza ku by'imishatsi, aravuga ati ngo satani ngo yamubwiye ngo namugarukanira ibintu vyiwe, ngo hanyuma rero aravuga ati ibintu vyawe ndagufitiye n'ibiki, ngo acavuga ati mpereze imishatsi yanje, ngira ngo yarafise amameshi, ngo arabikura ko arabita byose. Hama rero acavuga akantu, mumenye ko tubwira isi yose, tubwira abakijijwe, tubwira n'abatarakizwa, kandi ikindi naco tubwiriza abadusumbya no kumenya. Hariho abadusumbya kumenya byinshi mu by'Imana, kuko buriya niba nihanye uyu munsi, hariho abandi bihanye haciye imyaka, hariho abandi bakoreye Imana kuva kera. Niba uyu munsi mfise ingabiri nkaba ndayironse uyu munsi, hariho abandi bayigendeye n'imyaka myinshi. Bisobanurwa rero ngo aha turi imbere y'ikiyaga c'abantu, tuvuga imbere y'abantu bo mu byiciro bitandukanye, ari naco gituma bidusaba kuba maso no kugaba mu byo tuvuga. Rero baramubajije bati none, ati okay, none wewe ko mbona mu maso usa gutyo, satani yakugize gutyo, ntiwozana utuntu kwisiga kugira ngo ivyo birabago biri mu maso bikire? Ngo acarishura avuga ngo oya, ngo yerekana rwose ko atobikora, kuko ubu unya ariko aragerageza kwiyambura ibintu byose satani yari yaramushizeko. Urumva rero ntiyo bariko aragerageza kutunganira Imana no kongera kwishira kw'ibindi. Uwo mbere satani nawe nyene ari umuyobe, acashiramo akantu avuga ngo ariko imishatsi, gufasha imishatsi ngo ukayisiga kanta, ngo nta kibazo, ngo mbere ngo najya amaproduit bashira mu mutwe, ngo kagira ngo hamugasokoza, ngo nta kibazo. Yo umviriza beneta, aha ndakwumvisha yuko aha hariho abandi benshi Imana yababujije kanta. Niba rero abantu Imana yababujije kanta bumvise gutyo, bacavuga ati yaha umukozi w'Imana yavuze, reka rero dusubizemo. Yibagira ko hari abandi bantu Imana yabujije produit, irabibakuramwo. None rero ubivuze gutya imbere y'isinzi n'isinzi ry'abantu, ejo ntibuzoca batangura kubivuga bashiremwo, abantu bace babona avuga ati mwaguye, ni gute mwasuye muri ivyo bintu kandi mwarabihevye? Acavuga ati we ntuwumvise umukozi w'Imana nanga yabivuze, ngwino ndakumvisha. Aha ngiye mvuga nti mwene da, icyo uzi neza ko atacuramenya, ntacuramenya, kuko ejo ahubwo ejo Yesu akwiyereka, azokwereka n'ibindi, kuko turacari mu rugendo. Rero twige kuba honete, tuvuga ibyo twavuganye n'Umwami Imana, ibyo tutarahishurirwa nabyo tuvuga tuti ni ukuri, aha ntaco ndabiziko. Imana idufashe. Aha gusa nagomba kubereka ingene satani, nagomba kubereka ya sahani ibiri kw'ibyo kurya, ariko hejuru yashize kw'ibindi,
kugira ngo bya bindi byose abyonone. Hari abantu benshi bahungabanye cyane. Hariho abantu bambajije ngo reka ngo nshingira ubwoba, ngo none ngo mana yanje ngo cewe ngo banyihanishije ntabo nzi, ngo bansengeye ntabo nzi, ngo bagize gute. Inshuti zanje, Yesu mwamenyanye, Yesu mwamenyanye akubwira iki? Agushingira ntayitwa ngo iki? Muri wewe avuga iki? Mpemu yera kubarira ngo iki? Ubwo hariho umuntu yoza akakubarira ngo sambura ibyo wubatse byose, ngo unye ngo ujya kwigishije, ngo ujya siwe, ngo ujya ntagororokeye Imana, ngo ujya ngo bimeze gutyo. Bamaso dusenge, bamaso dusenge, bamaso dusenge, tureke guhungabana, ariko twizere Imana kandi tugume mu kuyizera. Hari akantu Yesu yabwiye ejo aba twari mu masengesho, narakababwiye, kandi ndibaza ko nako gashobora gusobanura ibi niko navuga. Nabonye ngo turi mu modoka, hanyuma ngo hakaba harimo umuntu, iyo muntu ngo tukaba tuzinanye, hanyuma rero ngo turamubaza tuti ugiye hehe? Ngo ashaka avuga ati ngiye hanaka. Twese rero mbona tujanye tugiye aho hantu. Hama dushika ahantu acarururuka, acabwira shoferi ngo naduhaga ngo turashitse. Ca tworururuka twese, tworurutse twese, ndaba hirya no hino, mbona aho hantu baduhagaritse siho. Ndavuga nti ya ko tugiye hariya, aha hantu duhagaze akaba atariho, kandi kuva aha turi no kuja hariya turiko turaja tubwiza kurira iyindi modoka ko ntituhagenda n'amaguru, ntibyoshoboka, ntitwoshikayo. Hama kandi ikindi naco, aha hantu duhagaze imodoka idusize nta arrêt bus ihari, naho hoza iyindi modoka itwaye abantu ifise n'ibibanza, aha hantu ntihahagarara. Murazi ko imodoka zitafa aho zihagaze, zihagarara ku masitasiyo yagenewe, ku ma arrêt bus yagenewe. None rero ngwino dusubire hariya twuririye, dusubireyo dufate iyindi modoka. Ubu ndabonye ko uyu muntu atazi aho yororokera, je nca ndabereka aho twururukira. Rero nca nikangura dusubiye kuri arrêt bus gufata iyindi, kubera twurukiye hatariho, kandi aho ntitushaka kuhaguma kubera yuko nta niyo hagarara kugira ngo dutware. Ibi byose bivuga gute beneda? Aba bose mwumva bavuga Imana, nukuri barashobora kuba bavuga Imana kandi ukumva bose ko ari byo, ariko ntabyo bazi. Nk'uko uwo muntu yavuga ati ngiye hariya, ariko akatwurukiriza hatariho. None iyo ntaba muri iyo modoka ngo mvuga nta hantu siho, kubera yuko hariya twanje nari ndahanze, ariko biboneka yuko uyu muntu wewe yapfuye kuturongora gusa avuga ati ngiye hariya, turamwizera nkaho umenga arabizi. Ndagomba gukebura abantu, mureke kwizera abantu nkaho umenga barabizi, ariko pamoja no kubizera, kumva ibyo avuze ukumva muja hamwe, wongere urabe ko vy'ukuri aho mwurukiye ariho, vy'ukuri ibyo ariko aravuga n'ivyo, vy'ukuri ibyo bintu ni ivy'ukuri. Ntitugende ntidukurikirane nkaho umenga turi impumyi, oya, kuko nanje iyo nari gukurikira nkaho umenga ndi impumyi, nari kucanezerwa ntitwashitse hahandi kandi tutashitse. Umwami Imana dufashe, umaze kubona ibyo, subira ku ntango mweneda, subira kuri Kristo Yesu wamenye, kandi nanone urabyumva mu mutima wawe, urabyumva yuko watakaje ibintu, urabyumva ko watakaje inzira, wataye busoro, watakaje.
subira hariya usubira ufate nani yawe. Yesu mwamenyanye uramuzi, Yesu mwagendanye uramuzi, Yesu mukorana uramuzi. None uyu munsi n'igiki kije kugukura kuri Yesu muzi, ngugiye kumviriza ibindi bintu. Ubu butumwa mwene data ariko aravuga buraba abantu batarayihana, abantu batazi Imana, kandi nanone mukurikiranye n'intahe ziwe kugira ngo urinde uja muri ibyo bintu. Nawe nyine arabivuze yuko ingendo zitari nziza, sino byo gufatira hehe. Rero tube maso dusenge. Mwene data, Imana y'ububasha igufashe igukomeze, ubwire abantu bave mu byaha bihane, abatarihana bumva ubutumwa bwiza bihane. Nawe mwene data wamenye Yesu, Imana mwamenyanye urayizi, haguruka gendana n'iyo Mana, korana n'iyo nyene, ntihagire ikintu kiza kuguhungabaniriza kwizera kwawe, kuko Yesu Kristo ari kumwe nawe, akorana nawe kandi agendana nawe. Nagomba kuvuga gusa ngo niba wova mu kwizera ngo wumvise inyigisho zisa nkaho umenga zivuga iby'ijuru gusumba bya bindi wari uzi, mwene da, Yesu wagendanye nawe abwiza ko atariwe. Ariko nimba yariwe, niba Yesu mwari kumwe yariwe, mu mutima wawe uzovyumva ko wari watakaje ikintu kandi wavuye mu nzira. Rero Mwami Imana adufashe, kubera yuko twumva byinshi cyane muri YouTube, twumva byinshi gose, amatwi yacu yumva ibintu byinshi, ariko ndagomba ngo urabe Yesu gusa. Natangajwe abantu benshi cyane baguye mu nzira zitarizo, bavuga ngo none ngo pasiteri niko yatubwiye, ngo wango bumvise, ngo bane bumvise, ngo naka muheraba. Reka kuraba umuntu, ahubwo raba Yesu. Reka kuraba umuntu. Niba uwo muntu avuga iby'Imana itavuze, ntukamukurikire ngo nuko ari pasiteri, ntukamukurikire ngo nuko ari umuntu yubashwe cyane, ntukamukurikire ngo nuko isi yose imukurikira. Abantu benshi cyane baguye mu mitego ya Satani kubwo kuvuga ngo pasiteri wacu yavuze, ngo we ntiwumvise. Mana we, Imana idufashe, Imana tutabare. Umviriza Yesu, kurikira Yesu, saba Imana igufashe, iguhishurire, ikubwire. Imana yacu iravuga, Imana nta nkunzigira, iravuga. Gira umwete wo kuyibaza, gira umwete wo kuyisiguza, gira umwete wo kuba imbere yayo. Imana yo mu ijuru iguhezagire cyane. Mwene data uri kurankurikira, wewe uri kuravuga Yesu, ube honete, uvuga icyo Imana yakubwiye, icyo yakweretse, icyo itakweretse nacyo ukireke, uvuga uti iki ntacyo nzi. Hanyuma ikindi, uri kuravuga icyaha, ugerageze kwerekana urugabure rw'abamenye Kristo n'abataramumenya. Ariko hanininya, mwene data wamaze kumenya Imana, iyo Mana mugendana, raba ko uyo muntu ibyo ariko arakubwira bija mu rutonde rwa ya Mana mugendana. Niwasanga bitari mu rutonde rwa ya Mana mugendana, uyo muntu mwirekere. Imana ataba twese bahezagire mwese. Nari kumwe na Françoise Habonayo. Nomero za telefone ni +46 768 0065 46. Kandi iyi shene turiko turavuganirako ni shene Habonayo. Wanditse mu ndome nini Habonayo, uzobona n'ibindi n'ayandi mavideo nasangije na bene data bandi. Imana rero ibahezagire, ibagire neza, ibaha umugisha. Data urakoze kuko umpaye kuganira n'ubwoko bwawe, wahezagire kandi mpemuyera ashigikire aya majambo mvugishije muri kano kanya. Urakoze mu izina rya Yesu. Amen.